Hello, turongeye kandi kubaramutsa abakunzi ba chaîne yacu ya YouTube Inahe TV. Amahoro y'Imana abane namwe, amahoro y'Imana abane namwe aho muri hose, abashikeho ubuntu bw'Imana bubane namwe. Nkuko rero mwama mubimenyereye yuko igihe cose tuje hano tuba tuzanywe n'Inahe kenshi abakunze kudukurikirana, n'Inahe zidufasha, zidukomeza, ziduha n'akayabagu ko kubandanya dukomerezwa gose mu gakiza. Rero n'uyu munsi kandi turafise iyindi Inahe ya mwene data yashimye kudusangiza ivyo Yesu yamukoreye. Ariko imbere yuko tumuha kaze, reka ndakwibutsa utari bwagire subscribe canke sabone. Hama iruhande ya subscribe na sabone hariho agakengeri uhetse ugafyonde kugira ngo igihe cose dushizeko Inahe uze uwa mbere uzironse. Hama rero imbere yuko tumuha kaze, reka tumubanze tumira amate gato, turaje tubandanye. Ego nkuko nayemeje kubabwira yuko n'uyu munsi kandi dufise Inahe nziza ya mwene data yashimye kudusangiza kugira ngo atubwire ivyo Yesu yamugiriye. Tutarandiriye, reka tumuhe kaze atubwire. Kaze. Yesu ashimwe cyane. Je nitwa Irambona Pamela. Ego hama nashaka gushingira Inahe Yesu kuvyo yankoreye. Ndashima Imana ubwa mbere yarampaye agakiza, niyo ngabire iruta izindi. Ikindi naco ndashaka kwishimira nuko yankijije igikomere co mu mutima. Nabuze papa mfise imyaka 5. Hama nyene nk'umwana sinari yuko atazogaruka. Rero urumva nyene nari numva mbabaye, ico gihe ndibuka ko nari numva mbabaye niki mugabo wamengo wamenga azogaruka, ngira nafise ivyizigiro ko azogaruka. Sinatahura ibizoba, sinanzi ibizoba niki. Hama inyuma yaho niho natangura kumva absence yiwe, nkumva umengo ndamukumbuye, nkumva umengo ndakeneye kumubona, nkiyumvira nkibaza iyo aba yari ngaho mbega biba bimeze gute. Nkaraba nyene iruhande yanje, nkaraba muhira ukungene bimeze, nkavuga ati kumbura iyo aba yari ngaha anye ibintu bimwe ntibiba bimeze uko, ibintu biba vyarahindutse. Ivyo onye biraba gutyo onye nama ndavyumvira ndashikana 10 ans nama ndavyumvira. Umva vya bindi nyene uguma wifuza uvuga ati Mana iyo aba papa yarahari. Mugabo muri uko onye iyo aba papa yarahari, navuga ati Mana bite kubera iki wemeye ko papa apfa hakiri kare agenda sito. Rero urumva ivyo onye ico kibazo nkacibaza cane, umva ntashobora no kuronka inyishu. Hama muri uko kuvyibaza kenshi nama nja mu cumba, donc iyo nshaka kuvyibaza nigira mu cumba nkavyiyumvirako cane, nkabiteba ko wanashaka. Hama nyene haragera igihe ndamera nk'uvyakiriye, mugabo vy'ukuri bitaheze. Kuko urumva igihe rimwe na rimwe vyarashika nkaca nkinjira muri chambre ya mama, juste ngiye kurondera album. Kuko urumva vyari vya bindi wumva nyene kukumbuye umuntu, numva ko ndamukumbuye nubwo nari nzi ko ntashobora kumubona, narumva nyene ko ndamukumbuye. Sinzi kungene navyumva, mugabo ya sentiment wumva yuko ukumbuye umuntu ukeneye kumubona. Rero kubera nari naratawe ko ntazoshobora kumubona physiquement, nari mfise impwemu navuga ati Mana basi notuma ndamurota gusa, kumurota juste. Donc nico naracipfuza, mvuga basi notuma ndamurota niki, nkamubwira ukungene ndamukumbuye, nkamubaza nyene igituma. Umva ivyo vyari vya bindi bincamwo kenshi uko sinanatahuye nyene vyabaye. Hama nyene umva muri kwa kundi kumva ko umukumbuye kudashobora kumubona nubwo umurota, nubwo vyoshika. Umva narasaba Imana basi ntume ndamurota, muko Imana ni nyabuntu.
sinigeze ndamurota. Hama mugabo nkaca mvuga ati basi ko ndamukumbuye reka ntume ndondera ifoto yiwe ndamurabe. Nkatora album ntagiye kuraba amafoto de famille ariko ngiye kuraba juste papa gusa. Nkazirondera urumva nyene ntevye nkayibona nkaca ndayicarako nkayiyumvirako nkayimeditako umva nkasubira kugira wa mubabaro nk'uwo nagize nyene hakirika nk'uwo wa mubabaro urumva akaba ari ucuduga. Muri uwo mwanya niho numva neza yuko mbabaye cane, biraba ndakwiza 20 ans nashaka. Hama ego ndibuka ikindi gihe amfete hose vyagenda birambabaza n'ikintu mbuze n'ikintu nashoboye kuronka. Naca nibaza ati kumbure ni kubera nkavuga ati kumbure aba papa yarahari. Umva ivyo onye biraba muri jewe mugabo hamwe utabona neza ivyo ari vyo. Narumva ko ndamukumbuye nkumva ko ari absence mugasi numva nyene ko hari gikomere ca kindi vuga ati urakeneye gusengera urakeneye cya gikomere juste nyene kiri mu mutima. Hama à un certain moment igihe kimwe canja gusenga, ngiye gusenga ico gihe ndibuka ko sinibuka neza aho basomye mugabo le thème ikavuga ngo ndaje gukura ikigirwamana cashinzwe muri wewe. Uwo munsi nibaza ko ari mpwemu yari yamanukiye kuko urumva ico kigirwamana sinatahuye ko inzu y'Imana ari batima narimo, sinatahuye ko ari urushengero narimo, ariko natahuye ko ari jewe kuko natahuye ko jewe nanje ndurugengo ndurusengero rwa mpwemu yera. Hama ico kigirwamana ndumva neza ko ari ikintu cashinzwe muri jewe kinyuranye n'ubugombe bw'Imana. Rero bariko bariga bariko baratwigisha nka santa neza, donc nkaguma mbona ya portrait ya papa. Umva ariko arigisha nkumva neza ko ico kigirwamana ari ico kuko urumva biroroshe ko umva ego nari narakiriye Yesu mugabo sinari narigeze ndeka ngo ico kintu ndakimuhe Yesu kugira ngo yokipe iyo place ya papa. Rero numva ivyo onye uyo munsi niho natahura yuko ntamurekeye Yesu ikibanza cose. Numva neza ko hariho finalement hari ahantu ntasize ikibanza ca papa cagumaho hamisha Yesu kikaba gicyo mugabo hakacabaho vide muri jewe. Nkumva neza yuko sinzi hari ahantu ntashika, hari ahantu hari umunezero ntashika nkumva neza ko n'igihe ntwenze nkumva nyene uko hari ahantu bidashika. Nkumva vy'ukuri ko atamunezero mfise vy'ukuri, nkumva yuko hariho ikinogo muri jewe. Hama ico gihe rero turiga nguma mbona ya portrait ya papa, ndumva neza ko ico nkeneye suko sikindi nuko ndakibamba nuko ndabiha Yesu, nuko hari amabitude amwe nza ndaheba kugira ngo nshobore kuzibagira kuko urumva en fait mbonye ifoto yiwe niho narira nkibaza none kubera iki après toutes ces années nshobora kwaduka nkarira. Hama nyene turasenga, ico gihe turasenga urumva ndihana kuri ivyo vyose, ndihana kubona ntaretse Yesu ngo abo wa mbere, ndihana kubona ntamunetse ngo nkizi bikomere, ndihana nyene ku bintu vyinshi bitandukanye nacamwo kugira ngo urumva ndagira ubuntu ndihana. Hama nyene ndasaba inkomezi Imana kuko ntavyo nayo gushobora, ndasaba inkomezi Imana ndavuga Imana nukuri unkomeze wowe urabizi. Ndibuka ko nkitaha nkishika nyene hajya usanga ifoto y'umuzeri muri salon, ndumva nyene umengo sinzi hamwe gusa ndayiraba nkumva nyene wa mubabaro juste usanzwe, nkumva neza yuko ninjira muri sanatari we ngiye kuraba gusa ariko ninjira nyene ngiye kuhicara. Rero urumva uko ivyo onye biraba no uyo munsi ntivyasubira kuba, sinasubira kumva yuko ngiye juste kuraba papa gusa, nije muri salon ndiko ndamuraba ndamumedikatako, ariko bimpa nubwo na nicara nkamuraba nkavuga ati wari warambereye ikigirwamana, genre nkayibwira nkabwira iyo foto nkabwira ati wari warambereye ikigirwamana, ariko ubonye uhoraho yaje kugushingura muri wewe, muri jewe ntukiri ikigirwamana mu bugingo bwanje, Yesu ni waganje ubonye. Rero urumva mugabo kubera ko igukira igikomere nk'ico si ikintu gifata umunsi umwe, ni ikintu nyene kigumizako cangira ubwo buntu. Tuba muri theme
kuri eglise tuba muri teme y'ingo n'imiryango. Rero wamengo ni igihe canje, ndizeye neza ko ico cari igihe canje, kuko urumva niho twigishije cane kubw'ibikomere vyo mu mutima, kubw'ibikomere bitandukanye vyo mu mutima, nico kirimwo c'uko ubura umuntu ukunda cane, co kubura umuntu ukunda cane. Ahandi nawe akavuga ati ugasanga wabayeho ubuzima bubi ukiri mutoya, aho nyene haba ama maltraitance muri famille, aho usanga abavyeyi barabaye divorce, aho usanga batabanye neza, aho usanga warasubishije amanuze ama abus y'ubwoko bwose, physique, morale, sexuelle. Donc aho tugenda turiga mu buryo butandukanye, ca nahura yuko finalement niho natahura rya jambo ngo umwansi ntazanwa n'ikindi atari ukwica, kwiba no gutikiza. Rero ntahura yuko yari yaje kugira ngo anyibe uwo munezero, yari yaje kugira ngo ntandukanye, sinshobore kubaho ubuzima bwo kunezererwa Imana. Nubwo nari natandukanye, nubwo papa ataragihari, sinashoboye gutahura ubupfu, imbere sinari naratahuye ubwo bupfuvyi, sinari naratahuye ko Yesu ari we ashobora kuba se w'imfuvyi, yuko muri ico kibanza Yesu ashobora kucuzuramwo mu gishingo c'ikinogo kininiya, yuko Yesu ashobora kuwuzuza urukundo rwiwe maze nka umuntu ari normal. Ivyo rero ntavyo nari bwatahure gushika uwo musi ndiko ndavuga muri uko kwezi. Ndibuka ko ari ukwezi kwa gatandatu, niho nyene niho twamara ukwezi kose, turamara ukwezi kose turiko turaziga, mugenda uratahura ibintu bitandukanye vyo Yesu agenda arakiza, uburyo Yesu akora, uburyo Yesu adatanga agakiza gusa nyene juste ko agakiza kugira tuzoje mu ijuru, ariko agenda agakiza ibikomere kugira ngo tubeho abantu bameze neza, abantu vy'ukuri badafise ibikomere badafise ibikomere vyo mu mutima, ariko vy'ukuri akiza n'indani mu mutima. Atari Yesu atanga imikate gusa nk'uko yabikoze, ariko ari Yesu akiza n'ibikomere vyo mu mutima, akiza na vya bikomere, nka kwa kundi yahura n'umusamariyakazi akamukiza igikomere yari afise c'uburyo yarabayeho adashobora no kubana n'abandi. Rero ivyo onye maze ndabitahura, Imana iranshoboza, irabinkiza, baransengera nyene birahera. Umva gushika naho numva nyene ya vide iri remplace n'umunezero, novuga umunezero w'agakiza. Niho nashoboye kumva yuko finalement niho natahuye urukundo rw'Imana, urukundo Imana idukunda. Ego rero intaye yanje yariyo, ndashima Imana. Uno musi meze neza, uno musi mfise umunezero nyene w'Imana, uno musi mfise umunezero w'Imana, mvuga ati ivyabaye vyarabaye, kandi ndashima Imana yuko n'ivyo nabiciyemwo kugira ngo umunsi umwe nshobore kumenya igikomere umuntu ashobora guhura naco, nshobore kumenya ukungene umuntu ashobora kuba ameze, bishobora kuba vyaravanye n'ukungene n'ubuzima yabayemwo cane akiri mutoya. Ego hama ibisigaye nibaza ko nta muntu mu bisanzwe, nubwo ijambo ryavugiwe mu ishengero, buryo uwankijije ni Yesu, niwe yitanze, niwe yanje muri jewe, arankiza, arahanagura igikomere, arungitseho ijambo. Rero umva nashaka gutera intege umuntu wari wowe, nashaka gutera intege uriko aranyumviriza. Ushobora kuba atari wewe, mugabo ushobora kuba ufise umugenzi ashobora kuba yarabaye mu buzima bumeze nk'uko onye, amabi atandukanye. Burya ibikomere biva ku bintu vyinshi. Ushobora kuba ufise umuntu atandukanye uzi umuremeshe. Yesu wenyene niwe ashobora gukiza, ni Yesu ashobora gukiza umuntu. Nta makuru y'ivyo uba warabayemo uko bingana kose, Yesu arashoboye kugukiza. Nta makuru y'ivyaho umuntu ashobora kubamwo, Yesu arashoboye kuguharira. Vy'ukuri ni Yesu aracari muzima. Ivyo yankoreye jewe nawo n'umwe wese arashobora kubimukorera. Ushobora kuba wahuye n'ikibazo co kubura akazi, naho nyene arabishoboye. Ushobora kubura ikibazo c'uko mw'ishuri vyanse, navyo nyene arabishoboye. Ushobora kuba akazi yuko bagutaye, kumbure umuvyeyi yarakuvyaye araguta, naco nyene arashoboye kugigukiza, arashoboye kugukuramo igikomere ico arico cose. Rero umva nashaka gutumirira umwe wese kugira ngo
gutumirira Yesu mu bugingo bwiwe kugira ngo ashobore kudukiza, ashobore gukiza ibitunanira byose, kuko niwe ashobora. Yavuze ngo nimuze abarushe mwese n'abaremerewe ndabaruhura. Umva, ikibazo icyo ari cyo cyose kikuruhije, icyo ari cyo cyose, n'unyegwa icyo yarakinkijije, mugabo n'ibindi byinshi bikinaniza ndacabimuhereza. Rero nicyo gituma ntumirira umwe wese guhereza ivyiwe Kristo, kuko niwe ashoboye by'ukuri, arashoboye gukiza, arashoboye guhindura, arashoboye gushoboza umuntu kugira shika aho imutegurira gushika. By'ukuri umugambi Imana igufitiye ni umugambi w'amahoro kandi n'uw'ivyiza. Ama Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, niwe ashoboye kugukiza byose na byose. Intahe yanje yari iyo. Yesu abahezagirane nanje. Amen, amen, amen. Imana yacu ni nziza, Imana yacu igira neza, Imana yacu niyo kubahwa. Urumva ko Pamela yagendanye igikomere kirekire, ntiyarazi ko papa wiwe atazogaruka. Urumva ko yabuze papa akiri muto, agira igikomere kirekire akigendana, ariko Yesu amuha kumukiza ico gikomere. Nawe ushobora kuba uri mu bihe nk'ivya Pamela, ufise igikomere nk'icya Pamela, canke ufise igikomere cuwa gucumuje, cuwa kugiriye nabi, wumva ko vyanse ko biguheramwo, genda mutunganye na mugenzi wawe, hamusabe Yesu agukize ico gikomere, kuko Yesu niwe adukiza ibitubabaje byose. Nuko rero ijambo ry'Imana kandi rikongera rikavuga ngo nitumwiremeke amagorwa yacu yose kuko azoyadukiza. Nuko rero ndagushimiye wowe wese washimye kudukurikirana kuva ku ntango kugeza ku iherezo. Shimire kandi na Pamela kubona yaduhaye umwanya wiwe wo kudusangiza intahe yiwe. Imana yacu ibahezagire mwese. Shoboye kandi kukwibutsa yuko ushobora kutwandikira kuri inayezayesu@gmail.com kugira ngo udusangize intahe yawe wifuza kudusangiza, kandi Yesu azobiguhezagirira. Reka rero ndabikebandure, ndabifurize umugisha mu vyanyu no mu banyu. Uhoraho yiteho imiryango yanyu, Uhoraho ahezagire ibikorwa vy'intoke zanyu. Naho utaha ku yindi ntahe. Bye bye.